Vijana wamechoka kwa natongozana, ndio maana wataka. Jumamosi mdaika ya 66 aliweza kusawazisha, bila kusahau machi ya Khartoum Sudan. Jumamosi mdaika ya mwisho ilikuwa wanacheza pamoja na Vitalo, aliweza kufunga goli la kuweza kuaibisha wa Sudani pale nyumbani Bujumbura. Sunga, mnamuona huyo Sunga ni mchezaji aliweza kuipa shindi timu ya Inter FC, tulikuwa Masri, aliweza kufunga penalty ya mwisho kabisa na Interstar ikaweza kwenda kwenye final. Nafikiri hao wachezaji mnaowaona ni wachezaji hawakuweza kupewa pesa za kiprofessionali, hawakuwepa chochote, lakini ni wachezaji walionyesha mapenzi makubwa sana. Abariko dukurikirana nshutirera muniko dukurikirana muri kumwe n'umenyesha makuru Abdul Bakari nashoye koze mu radio atari make RTNB Bonesha n'ayandi maradio. Abo bakinyi rero mubona n'umukinyi wa mbere nshobora kubabwira n'umukinyi Jumamosi yashoye gutera amateka komeye cyane mu 1989 aho yashoboye kuduha intsinzi n'umugwi wa Cameroon, cyane cyane bari baje ba Roger Mila, ba Makanaki n'abandi. Hanyuma mu mukinyi mubona Mukesha Richard ari hagati hamwe na Mabuye novuga Maulidi, n'abakinyi bashoboye gushika ku gikombe cyo kwisi yose. Ico gikombe rero kaba cyarabereye i Qatar mu 1994 na 95. Hanyuma ndabibutse uwo mukinyi mubona Sunga n'umukinyi yakoze amateka akomeye cyane igihe Inter FC yari muri Egypt. Sunga niwe yateye penalty ya nyuma, bari bazi yuko Inter kabaye. Inter rero yashoboye gutahukana insinzi no kuja mu gice cya nyuma cya final. Ngira ngo rero abakinyi mubona n'abakinyi bari bakeneye gushigikirwa cyane, mukana bakomera amashi basohotse, bakomera amashi. Applaudissez pour les joueurs qui ont donné l'honneur le pays à l'époque là où on ne gagnait pas, il n'y avait pas de professionnels. Vijana wamechoka kwa natongozana, ndio maana wataka